sasa Big Zo ndakura mu kica ndagize yawe umeze neza je nimpore sinzi nkamwe jewe meze neza nizere ko ahantu ndi so yanje taza kwinegura nawe bahuri numva hari amayeko donc ni wanje hari amayeko uri ni Big atari karaboneka ni Big atari karagaragara ariko ariko kugaragara muri album ya Fizzo ni Big Zo watandirimbo yiwe ku giti cyo duherutse kubona biko ayemze Big Zo ariko akorera kuri beat cyane gusumba bon urabitse kuva kera vraiment sinigeze mba umuntu akaze cyane mu sora indirimbo gusa nka Big Zo asanga ku mwaka nsora imwe cyangwa zibiri ndi cyenyene izindi wasanga swat comme na Prince swat turi muri H4C swat turi benshi twahuriye ku ndirimbo turi benshi rero umwaka nuvuga ni nakore cyane kuri beat bikora projet y'indirimbo pour le moment ni 3 zegeranya baririmbyi 15 ku ndirimbo imwe akaja ko 5 ari ya mbere yasohotse yitwa Hallelujah irimo Full Life irimo Gaira muri MTC irimo jewe irimo na Kesi muri Victoria's team mugo batari imege mu France kuvuga ibintu nyamukuru ndimo Paul mu manivye nicyo gituma atabikorwa bya jewe jenyine ubona mugabo vuba hari n'indi ndirimbo yasohotse yitwa Ni Sawa nanye nagaragayemo toujours nanye nimwe baririmbyi benshi none Big tumutore hehe ni Big ari mu bantu benshi canke Big tumutore nkawe nyene ubwiwe urabizi jewe nta kuvuga ngo jewe ubwanje sinzi umuntu yarubwiwe inyakamwe nyene nyakamwe riyaga ntiyimara ubugi nyamwigendako nta zagari migani myinshi vraiment yo ku itashigikira ikintu cyo kwikorana meme n'ubwambi dukomokamwo n'ubwambi bugaragazwa n'ubumwe plus muja hamwe plus mukora binini rero ndumuririmbyi yego sindi groupe sindi kimugabo je nguvu zanje ndizera inguvu nyinshi zigiye hamwe kuruta umwe wese ashatse kwikorana kuko kenshi icyo cyo kwigora nko kuno introduce muri Big atari ko araboneka urumva jewe ndifuza plus ko haboneka cyako humvikana message yanje kuruta ko jewe mboneka rero message yanje shoboye kuyikorana na Davina na Victoria's name tisinande igasohoka kuri Journey Success shoboye kuyikorana na kana kigasohoka yego nandi bisigura ko Big atahari ejo cyangwa hirya ejo December mpera y'umwaka cyangwa ntabwo 2021 indirimbo yanje imwe zibiri zirashaka kuza mugana bose nibaza ko zizoba nyinshi vraiment ngo zishika nka 3 cyangwa 4 za jeje nyene sinzi vraiment yego ariko ni Big nyene nkimumva muri za ndirimbo ziri angaje zazi nizi kimwe bamwe n'abandi batarabita gospel bon muri no mwaka naso indirimbo yitwa Igiswahili uko nabikubwiye vraiment sindi muri gihe cyo gusohora indirimbo nyinshi hamwe no mwaka urabizi vraiment wari umwaka urimo agakalme kari bizarre ka kimya gisigisi nyene ukuntu abatora covid nta evenement ntaki ibintu nk'ivyo haracamo n'urupfu rw'umukuru w'igihugu mu Burundi tuno mwaka kwisi yose hari imbeho muga mu Burundi tuharabaye imbeho nyinshi urumva naho DJ Pius yagombye kuturugikira ubushuhe yanagana byakunze ko gushika kwisi yose rero niyaza ko gituma nyamukuru ico kirimwo no mwaka rasohotse indirimbo imwe ku mpera y'umwaka nashaka gusohora indirimbo yindi imwe yitwa Piano narafashe programme no mu producteur mugabo vraiment turagira enregistrer urumva mugabo yiko sino tangi sezerano vraiment ngabyo ndyohera no mwaka Piano ndayisohoye mugabo byakonze ko ndayisohora ntaco nayisohora antwa ku ntango za 2021 mugabo zirari ndazandika ndagira ama concept mu mutwe ndagira ivyumviro mu mutwe nkavyegeranya ukagira ngo umunsi notombora nk'umuproducteur akaze nka Kida Great akampropose instrumental nka 5 gatsenyemerera ko tuzaregistra ngano karanga uronda producteur bose sege bari tendance ya Afrobeat nayo provoka kuririmba mistari nk'ijya donc iranzimya nyene ukuntu kwajenya okay ariko Big ariho abantu usanga nyene tuba tudatahura ibintu cyo kimya umuntu avuga ati mbega Big Zo we nivyo turamona ama Victoria's team turamubona muri Empire uri kumwe n'aba Bucana yandi ba Eric n'abandi benshi babarimwo hamatwe dusubira kumubona aririmbanye na Big Fizzo
uko si ugucanga idini si ugucanga ibintu by'Imana n'iby'isi. yewe bon kubera ndakubaha kandi uri umumenyeshamakuru bariza benshi reka ndakwicure n'ahandi abantu babaza ibibazo mwe n'ivyo n'abantu nibaza ko plus ikintu gishobora kubigisha neza ari umwanya urumva bigoye kumusigurira ubunyene amajambo ngo amajambo acayamire en fait abantu babaza ibibazo benshi mwe n'ivyo baba bari muri tendance yo kujija kuruta kurondera understanding. Kenshi ntibanabaza baravyigumizamwo kandi ni vyiza ko bavyigumizamwo kuko ni vyiza ko bavyigumizamwo kuko avec le temps bazobitahura umwigisha mwiza n'umwanya kuko nabo bari kubimbaza sinari kubibishura urumva nabo bari kubimbaza sinari kubibishura kuko nta je nakoze igikorwa ndi umuntu akuze ndazi ubwenge ivyajewe n'Imana yanje ni relation yanje n'Imana yanje nimba Imana nayivanze si wowe navanze si wowe witwara hitwara Imana urumva si wowe witwara hama nimba bino bintu bikenewe ku munsi nimba by'ukuri icyo kibazo wakibajije mu nyota yo gushaka gutahura apana yo kujija ndabigusezeraniye avec le temps zo bitahura muga pour le moment mushobora kubitahura umwana akiri muto se amukubise kureba ko mubuza gukora kukabuje cyangwa gukora muri prise umwana bari convaincu yuko murenganije yuko ari kubera gusukuze uri kuramurenganya nawe ntubushobora kumureka ko niyakorayo araza gupfa mugo umwana niyakura mu mutima zo kubwira papa yari afise raison Abaca hora donc jewe Perez n'umuririmbyi cyenda umuririmbyi antelefone akambira ko ashaka gukora indirimbo ya gospel ko ashaka ko tuyikorana sinumva igituma na kimwe no mwankire uri kumbira ko no mwankira kubera peut-être atari umukizwa tutaraduhurira mu isengeri wacu ko ari cyo gituma no mwankire nana gatoye ubu uri umujournaliste nuri ku kazi kawe none umujournaliste atari umukizwa antumiye turagira ikiganiro cyane naco turakigirana nitode ko turakorana cyane nitode ko turakorana kubera ikinzi kandi utari umukizwa mugenzi wanje donc abavyibaza cyo no basigurira nababwira nti jewe n'Imana yanje turabihuriza ko mu kubikora bike nta mana ndiko ndavanga nta nakimwe ndiko ndavanga mugo kumva utabitahuye ntugira ingorane uzobitahura avec le temps haba birashaka kuzonashika ukazofutana bitahuye kuko tudafite ministeri zimwe tudashika ukazofutana bitahuye Yesu akiri ku isi hari abafarisayo bavuga Imana yitwa Yawe yitwa Jehova haza na Yesu avuga Imana yitwa Yawe yitwa Jehova abafarisayo bakavuga ati umunyamibembe ni mu muterere hanze y'igisagara Yesu akavuga ati umunyamibembe ni yankora ko gusarakira umunyamibembe ni yanyizera gusarakira umunyamibembe ni yanyegera arakira abafarisayo bakavuga bati umumaraya ni yakwegera uca wandura nkaho tuzokwirukana Yesu akareka umumaraya akamwegera akamukora ku birenga akamusigara amavuta uwo mumaraya akagenda agakira rero ministeri yashaka ko ari nk'abafarisayo kandi ni vyiza uri kuvuga Imana birashobora kutazontahura cyangwa ndi muri ministeri yaho umumaraya akora ku birenga byanje agakira we ministeri yawe ikaba ari yo guterera umumaraya inyuma y'igisagara donc simvuze ko iwanje ari nziza kuruta gwawe cyangwa ari nziza kuruta gwanje zose zirahari zose Imana irazemera gusa ifako twiga kwemera nicyo gituma Yesu yavuze ati umunsi wowe wajijije yuko gwamfu uko rurakurana n'uburo nimuze nimureke gucamubwira mugira aje mu murima kurandura urwamfu oya uburo uwabuteye niwe wenyine ashobora kumenya ngene atoramo uburo bwiwe hamwe mwe bwo barungika kuko urwamfu rurasa n'uburo mwava mwihenda mukarandurana uburo n'urwamfu mukabiturira byose bireke nye n'umurima azokwirandurira urwamfu n'uburo mugabo jewe nawo duhamagarirwa gukunda kwihangana kwizera gukunda kandi kubabarira inshiro 70 kugwiza indwi gushika umuntu wese ashoboye gushkwegera Imana agahinduka icyari mu gihimbara Imana akarero rutanze karakaze muta kari muri Bibiliya sije nagatanze mugabo akarero rutanze pa rapport y'ikibazo karakaze kabisa kuko nibaza ko umunambwiye ati ndirimbanye na Fizzo ndiko ndavanga sirema ko harimo umwe uri ku murabo babiri hagati ya je na Fizzo uri kurajije ko atarapye kuririmbana n'uwundi harimo wajijije ko yera kuruta uwundi atarakwiye kwifatanya n'uwundi nibaza ko ari umuntu abajije ikibazo n'icyo abashatse kuvuga kuko ntawe urambaza iyo ndirimbo ndirimbanye na Redemption Voice cyangwa ndirimbanye na MTC ntawe urambaza icyo kibazo indirimbo izo gaco kimbaza bisigura yuko wajije kujija yuko muri twebwe babiri harimo ari umutagatifu kuruta uwundi donc harimo ariko arivanga icyo wajije kujija
hama nibo giye kujijuko n'uburenganzira bwawe kujijuko mugasa uburenganzira bwawe bwo guca imanza rero ngo uvuge ngo ya ngo naka n'umwana ngo nakaranduye nakarapfuye Yesu yavuze ati niyo wajija yuko peut-être Big Zo aruvuro canke Farias aruvuro Big Zo arugwamvu bijije n'uburenganzira bwawe muga muje umurima kurandura ariko Big sinaye ko ndajijana ariko ndabaza reka wondabizi uko sinagusi wowe ubariza abandi ndahire turazinanye ndabizi icyo kibazo we nta nico ufise ndabizi icyo kibazo ntaco ufise wowe ubariza abandi kandi ndakumva ndabizi ko icyo kibazo ari abagifise Okay Big Zo ariko kandi dusa n'abarangiza sinzi ko tugira akantu gato nk'igiswahili kugira ngo tugarukane abantu muri mode Igiswahili mashiga wiributse gute bo Igiswahili nakunda intro yayo kubera ari umuhezagira duhezagira urakagira imana n'imangazine n'imbwa zibirarira tu ndakunda akavesi ninjiriye ko muri Adonai na Big Fizzo shushiboneka Imana itaboneka Yesu umwana w'Imana waje nk'intamu zogaruka nk'intambwe Zo merci sana Mota merci sana kandi twakoze ku kibazo twibaza ko benshi bafise b'abakozi b'Imana hewe no kuri wakoze